Shalom shalom bwoko bw'Imana gurupe b'amaso namwe bene data mwese abakunda Imana abakunda Yesu mwese ndabaramukije amahoro y'Imana mw'izina rya Yesu Kristo yatwitangiye ku musaraba. Jewe ngiye kuganira namwe nitwa Abel Mbonimpa. Ndanezereje cyane nuko muri kano kanya tugiye gusangira amajambo y'Imana kugira ngo nishure ku bibazo byabajijwe bijanye n'igitigiri c'aba bantu ibihumbi 144 badomwe ku kimenyetso c'Imana mu ruhanga rwabo. Rero muri kano kanya ngiye gutanga ibisubizo kuri ayo majambo, ari naco gituma nagira ngo ndarike umuntu wese ashobore gufata note imaze yitegure, kuko tugiye kwiga igitabo c'Ivyahishuriwe Yohana igihimba c'indwi, maze twige ivya bamwe ibihumbi 144 badomwe ku kimenyetso c'Imana. Rero mwese ndabahaye kaze maze dufatanye iri jambo ry'Imana, kuko ari umutsima w'ubugingo. Iyi niyo manu yamanutse ivuye mu ijuru. Basogokuruza baririye manu mu bugarago barapfuye, ariko abarya umutsima wamanutse uva mu ijuru ari we Yesu Kristo, ari we jambo w'Imana. Uwo mutsima uwawuriye wese azohoraho, azogira ubugingo budashira. Haleluya. None rero ndakuraritse mwene data, tugiye gufatanya iri jambo ry'Imana. Rero imbere ya byose reka tubanze dusenga Imana. Data wa twese Yesu Kristo uhoraho, Mana isumba byose, mw'izina rya Yesu Kristo yatwitangiye ku musaraba, ndagushimiye kuri uyu mutsima w'ubugingo, ndagushimiye kuri iri jambo rya buri munsi, ndagushimiye kuri uyu mutsima wa buri munsi, ndabigushimiye Mwami. Hezagira ubugingo bwanje, hezagira data buja iri jambo, hezagira bene data bagiye kumva no kugaburirwa Mwami Yesu Kristo, maze twese duhurikire hamwe kuri aya meza. Yesu Kristo, izina ryawe rihabwe icubahiro, ndabigushimiye mw'izina rya Yesu Kristo Mwami wacu, amen. Bene data, muzingurure Bibiliya dusome amajambo y'Imana aboneka mu gitabo c'Ivyahishuriwe Yohana igihimba c'indwi, dusome duhereye ku murongo wa mbere. Umutwe w'amajambo uravuga ngo ivya bamwe ibihumbi 144 badomwe ku kimenyetso. Dusome mu izina rya Yesu. Hanyuma y'ivyo mbona abamarayika bane bahagaze ku mfuruka zine z'isi, bafashe imiyaga ine yo kw'isi, kugira ngo ntihagire umuyaga uhuha kw'isi canke ku kiyaga canke ku giti cose. Kandi mbona umumarayika wundi aduga ava iburasirazuba, afise ikidomesho c'Imana nzima, asemerera n'ijwi rirenga, abarira b'abamarayika bane bahawe konona isi n'ikiyaga, ati ntimugire ico mugira isi canke ikiyaga canke ibiti, tutaradoma ikimenyetso mu ruhanga rw'abagurano b'Imana yacu. Haleluya. Mwene data, aya majambo kuba twafatanije ijambo ry'Imana mu gihe giheze, muravyibuka yuko hariho abamarayika bane bari barabohewe ku ruzi Efurata. Abo bamarayika bari barabwiwe isaha n'umunsi n'umwaka ndetse n'ukwezi yuko bategerezwa kurarira amajanja. Rero abo bamarayika barababwirwa, Yohana yumva bariko barabwirwa. Twababonye mu gihe c'inzamba igira gatandatu, ariko hano turiko turababona mu gihe Yesu amena agashashara kagira gatandatu, hano muri kino gihimba ca gatandatu. Rero hano ni muri iki gihe, mu gihe c'uko Yesu amena agashashara kagira gatandatu, ni naco gihe umumarayika avuza inzamba igira gatandatu, ni naco gihe umumarayika asuka urwavya rugira gatandatu. Rero ni muri ico gihe Yohana yabonye agitivite canke urukurikirane rw'ibikorwa vyo kurobanura abantu ubwa nyuma. Ni kubera iki Yohana yabonye bariko barabikora? Ni kubera yuko bizokorwa ari ubwa nyuma. Mwene data, nagira ngo aha hantu hasurinye umenye yuko aha hantu hariko haratubwira gushirwa kw'ikimenyetso ubwa nyuma. Bivuze ngo iki rero? Bivuze yuko uno munsi Imana iracari ku ntebe y'imbabazi. Yesu aracari ku ntebe y'imbabazi, ariko aradoma ku kimenyetso umuntu wese yemera kwihana. Wewe wemera guca bugufi, uradomwa ku kimenyetso mu ruhanga. Abantu baracabatizwa, abantu baracihana, abantu baracasengerwa, abantu baracatura imitwaro
mwene data ndagira nkubwire itandukaniro ririho ubu nirizoba ririho ico gihe. Hamwe isi zo kwisanga iri mu gihe c'umumarayika wa gatandatu, iri mu gihe c'agashashara ka gatandatu, iri mu gihe c'inzamba ya gatandatu. Nukuvuga ngo iyo nzamba ya gatandatu canke ico gihe ca gatandatu ca nyuma nico gihe kizoba ari ca nyuma ku bantu bose bari kw'isi. Ni mu gihe Imana izoba iriko iradoma ubwa nyuma kw'isi, nibwo bwa nyuma. Ayo majambo murashobora kuyasoma mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Ezekiyeli, maze muze musome igihimba cose c'icenda, muzobibona. Muzosanga harimo amajambo yerekana yuko Imana izozana abantu bashika batandatu baje kugira ngo babanze gutikiza, hanyuma hazoba harimo umwe aza kudoma abashizwe ku kimenyetso c'Imana mu ruhanga rwabo. Hariho abantu bazodomwa ku kimenyetso bwa nyuma. Muri abo bazodomwa ku kimenyetso bwa nyuma tugira ngo turabe abazodomwa ko ni bande. Mwene data, uzokwisanga muri ico gihe c'imperuka wese azodomwa ko nimba azoba yarakijijwe, ariko utazosanga yarakijijwe uwo ntazodomwa ko, uwo bazomutikiza, uwo azoba ageze guhona, hazoba hageze ko arimbuka. Ni ukuvuga ni mu gihe c'irimbukiro. Mwene data, ndakwipfuriza yuko woshika muri ico gihe waramaze kwakira Yesu. Ari nico gituma ijambo ry'Imana rivuga riti nimwihane bigishoboka, kuko igihe uzomara gukorokera mu gihe c'umumarayika wa gatandatu azoba ariko aravuza inzamba, ntabwo uzoba ukibasha kwihana, ntibizoba bigishoboka. Rero ni vyiza yuko wokizwa uyu munsi maze ukakira umwami Yesu bicitwa uyu munsi tutarashika mu gihe c'umumarayika wa gatandatu. Reka rero turabe ku murongo wa gatatu, ati ntimugire ico mugira isi canke ikiyaga canke ibiti tutaradoma ikimenyetso mu ruhanga rw'abagurano b'Imana yacu. Abamarayika barabwirana bati ntibanza murindire, kuko hatarazaho itangazo rya nyuma rivuga ngo nimudome, rivuga ngo nimutangura akazi. Hariho sinyare ya nyuma, hariho igihe ca nyuma. Mwene data, nico gituma ubutumwa buriko burasemerera buvuga buti nimwitegure, nimuze twitegure. None rero mwene data, nimuze twakira urumenyetso rw'Imana mu ruhanga hakiri kare, umwanya ukiriho, kuko abamarayika bahawe iyo kazi, bahawe ico gikorwa, baragabirije kugira ngo batangure gukora igikorwa cabo. Ku murongo wa kane, numva igitigiri c'abadomwe kw'ikimenyetso ngo ni 144 badomwe kw'ikimenyetso bo mu miryango yose y'Abisirayeli. Rero ikibazo kiri ngaha ku murongo wa kane. Ikibazo c'umuntu wese yibaza ivy'aba bantu, aribaza ati mbega aba bantu koko ni bande? Ndagira nkubwira yuko muri ico gihe c'ikimenyetso ca gatandatu c'igihe Yesu azoba ariko aramena agashashara ka gatandatu, twarabonye ibintu bizoba bihari, hazoba hari ibintu bikomeye. Banza urabe hepfo hano mu gihimba ca gatandatu umurongo wa 12 haravuga ngo, kandi mbona mena ica gatandatu kimatanije ico gitabo, isi iratigita cane, izuba ririrabura nk'igunira ry'ubwoya, ukwezi kose guhinduka nk'amaraso, inyenyeri zo kwijuru zikorokera hasi nk'uko umusukoni uzungagizwa n'igihuhuta, ugahungurura isukoni zawo zitararunguriza. Ijuru ririzinga nk'umuzingo w'igitabo kizinzwe, imisozi yose n'ibizinga vyo mu kiyaga byose bikurwa ahantu havyo. Abami bo mw'isi n'abaganwa n'abakuru n'abagabisha n'abasoda n'abatunzi n'abanyenkomezi n'abagurano bose n'abidegemvya bose binyegeza mu masenga no mu bitandara vyo ku misozi, babarira imisozi n'ibitandara bati nimutugweko muduhishe inyonga zivyagiye kuri irya ntebe n'uburake bw'umwagazi w'intama, kuko umunsi uhambaye w'uburake bwabo ushitse, kandi ninde ashobora guhagarara? Mwene data, muri ico gihe hazoba hari uburake bwinshi cane. Arico gituma Abisirayeli, turabona yuko abo mu muryango w'Abisirayeli bariko baraharugwa hano. Hazoba hariho ibarura. Ubwa mbere na mbere bwobwo murazi ko Abisirayeli bagararije bakanka Mesiya, bakanamubamba ku giti,
kugeza uno munsi hakaba haciye imyaka 2000 birenga bataramwemera nk'umwami n'umukiza wabo. Leta ya Isirayeli ntibaremera yuko Yesu ari umwami n'umukiza mu bugingo bwabo, kuko umunsi abisirayeli bo kwemera yuko Yesu ari umwami n'umukiza, umuminisitiri wa mbere wa Isirayeli yobanza kwakira umwami Yesu, yobanza kwemera Yesu, abashikiranganje bobanza kwemera Yesu, nukuvuga ngo abategetsi bose ba Isirayeli bobanza kwemera Yesu. Ndagira nkubwire yuko umunsi wo bikora nukuvuga ngo isi yose wocubona amahinduka, kuko abantu bose bahanze amaso muri Moyen-Orient, abantu bose bahanze amaso igihugu ca Isirayeli. Rero kuba muri Isirayeli batariko barakurikiza amategeko y'Imana, mumenye yuko ari byo bituma isi yose ishobora guca igenda izimagirika itaziyija. Na cane cane murabona nk'ubu mu gihe cy'uko abantu bariko barakira amavagise, bakira ingingo, babirabira ku Bisirayeli, kuko Abisirayeli baza barahejeje kuziteza, baza baramaze gusohora ajya amapasiporo y'amaviza y'amavagise, kuko buri kintu cyose amahanga akora agenda avuga ati none ntimubona ko Abisirayeli nabo ariko bameze. Urumva rero igihe Abisirayeli bo kwakira umwami Yesu, ubu amakungu yose nayo yocakura hasi bakaraba ingene basubiramwo amareta yabo. Nico gituma rero Yesu Kristo azomanuka akaza agatanga amahirwe ya nyuma ku Bisirayeli kugira ngo nabo bashobore kurokoka. Nico gituma ibi bimenyetso byose n'izishashara byose bizokogwa kugira ngo bikunde bigondoze Abisirayeli. Muri ico gihe rero nk'uko bigaragara mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Ezekiyeli igihimba c'icenda, biragaragara neza yuko Abisirayeli harimo amasigarira y'abazodomwa ku kimenyetso mu ruhanga rwabo. Abo rero n'abazaba bagomba kugira ngo barokogwe babe umushuzo canke babe indokorano, abo Bibiliya yita amasigarira. Abo rero ndagira ngo turabe abo bantu uko bazaba bari ku rutonde. Baratubwira bati abo mu muryango wa Yuda ni ibihumbi, abo mu muryango wa Yuda ni ibihumbi 12, abo mu muryango wa Rubeni ni ibihumbi 12, abo mu muryango wa Gadi ni ibihumbi 12, abo mu muryango wa Asheri ni ibihumbi 12, abo mu muryango wa Nafutali ni ibihumbi 12, abo mu muryango wa Manasi ni ibihumbi 12. Ku murongo w'indwi abo mu muryango wa Simeyoni ni ibihumbi 12, abo mu muryango wa Lewi ni ibihumbi 12, abo mu muryango wa Isakari ni ibihumbi 12, abo mu muryango wa Zebuloni ni ibihumbi 12, hanyuma abo mu muryango wa Yosefu ni ibihumbi 12, abo mu muryango wa Benyamini badomwe ku kimenyetso ni ibihumbi 12. Mwene data Yesu atugirire neza, uko niko urutonde rwagiye rukurikirana. Yuda niwe yasubiriye kuba umwana w'imfura. Kubera iki? Turazi yuko wavutse bwa mbere ari Reyubeni, ariko hano mu isezerano rishasha batangura kutwereka yuko umwana wa mbere w'imfura canke umuntu atangura kuza mu gitigiri ca mbere ari Yuda. Igituma ari Yuda atangura ni kubera yuko Yuda ari we yakomotsweko na Mesiya. Yesu Kristo umwana wa Dawidi akomoka mu muryango wa Yuda. Jambo ry'Imana riratubwira ngo eheraba intambwe yo mu muryango wa Yuda yaranesheje kugira ngo amene ibimatanije igitabo ndwi. Nico gituma rero Yuda yagarutse kuba mukuru, kubera yuko ari we yakorewemo ibikomeye n'ibitangaza. Yesu Kristo yarashinze intara avuga ngo agakiza, murabizi neza ko agakiza gaturuka mu Bayuda, atari kujya kija kuza kandi kirashitse aho abasenga bukuri bazohora basengera data mu mpwemu no mukuri. Nuko rero nico gituma Yuda yashoboye kuba uwa mbere. Hano ku murongo wa 6 haravuga ngo abo mu muryango wa Manasi ni ibihumbi 12. Umuryango wa Manasi yashizwemwo muri rutonde. Manasi, murazi ko Manasi ari umwana wa Yosefu, ariko yashizwe muri iki gitigiri kugira ngo aramplace canke aje mu kibanza cy'uwitwa Dani. Ndaza kukubwira igituma Dani yarakuwemwo muri iki gitigiri, kubera yuko Dani mu nkuru zagenda zivugwa kuva kera hose, no mu gihe cy'uko Yohana yandika iki gitabo byavugwa ko Dani
ari we azoba inkomoko canke isoko ya antikristo, baharura yuko yakurikiye ibigirwamana, yakurikiye abapagani, yakurikiye imigenzo ya gishitani. Dani ntibigera bamwemera kuko vyagaragara neza kuva kera, kuva na kera mu isezerano rya kera, yama ari kure, yama yibereye mu bigirwamana, yama ari mu banyamahanga, ntiyigera yemera kuja ku murongo w'umuryango wa Isirayeli. Nico gituma hano baramukuye bamusubiriza umuryango wa Manase. Manase nawe murazi yuko ari umuhungu wa Yosefu yavyariye hariya muri Egiputa. Hanyuma rero ikibazo caraza kibazwa kiti, mbega abo nibo bazogendana n'umwami wacu, bazogendana nawe kuri wa musozi? Mbega abo nibo batoranijwe kuba aribo bazoja mu ijuru gusa? Mbega vyifashe gute? Ndagira nkubwire mwene data yuko abo ari abagiriwe ubuntu bo mu muryango wa Isirayeli mu buryo bugaragara bwo twovuga mu biharuro. Ariko ndagira nkubwire kandi ico womenya mu vyanditswe vyera nuko igiharuro 12 kidasobanura gusa mu buryo bugaragara bwo ku mubiri gusa, kiragenda kikagera kure, kirasobanura ubwuzure bw'igiharuro cuzuye gikwiye imbere z'Imana. Bisobanurwa yuko igihe Imana yatora umuryango w'Abisirayeli ikabaha imiryango 12, yari ishatse ko Abisirayeli baba umuryango w'Imana wuzuye, utagabanije, hatavuyemwo n'umwe. Imana iragomba yuko abantu bose baba buzuye kandi bakagira igitigiri cyuzuye. Igiharuro 12 kigaragara imbere z'Imana nk'igiharuro cyuzuye c'ivyaremwe n'Imana, na cane cane ikiremwa muntu imbere z'Imana kiba giserukiwe. Akarorero, Yesu Kristo amaze kuza, nawe nyene yongera gutora intumwa 12 kugira ngo ziserukire canke zihagararire igikorwa c'Imana mu gihe c'uko Yesu Kristo azoba ariko aratuma abigishwa biwe, no mu gihe c'uko Yesu Kristo yaragombye gutanguza ishengero risha ku isi, yaje kongera gushiraho igitigiri c'intumwa 12 nk'uko isezerano rya kera ryari rigizwe n'imiryango 12 y'Abisirayeli. Rero isezerano risha naryo nyene rigizwe n'intumwa 12. Ivyo bikadusobanurira yuko ku murwa wo mw'ijuru wubatswe n'ibirimba 12. Muri ivyo birimba 12 hariko imiryango 12 y'Abisirayeli, hakabako n'amazina y'intumwa 12 z'umwami wacu Yesu Kristo. Rero ayo mazina yose ariko, hanyuma mwibuke yuko mw'ijuru hasanzwe hariho abakuru 24 bameze nk'abami, bagaragara nk'abari mu kibanza co mu bice 12 mw'isezerano rya kera na 12 mw'isezerano risha. Ivyo bikagaragara yuko abakristo bo mw'isezerano risha barahagarariwe mu buryo bwa mpwemu. Abantu b'Imana bo mw'isezerano rya kera nabo kandi barahagarariwe. Ivyo bikaba bivuze ibiharuro by'abakuru 24. Twibuke yuko kandi vya binyabugingo 4 navyo nyene bihagarariye ibiremwa byo mw'isi. Urazi ko hari igisa n'umuntu, hakaba hari igisa n'ibiguruka mu kirere, ibisiga, hakaba hari igisa n'umutavu w'inka, hakaba n'ikindi gisa n'intambwe. Bisobanurwa ngo ibikoko n'ibiguruka n'abantu ndetse buri kintu cyose kirahagarariwe mu biremwa vyavyo. Kandi rero ubwo butumwa, ivyo binyabugingo 4 kandi bikongera kandi bigahagararira ubutumwa 4 bwo mw'isezerano rishasha, aribwo Matayo, Mariko na Luka na Yohana. Mwene data, ibiharuro byose ku Mana bigenda bifise ubusobanuro burebure. Nico gituma rero mugomba gusobanukirwa ibijanye n'ibiharuro n'ibimenyetso. Reka rero turabe igituma ibiharuro bitubwira ibintu byinshi. Hano ku murongo w'9 Yohana arakomeza aragira ati, hanyuma y'ivyo mbona ishengero ryinshi atawoshobora kuriharura, bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose, bahagaze imbere y'iyo ntebe n'imbere y'umwagazi w'intama, bambaye imvune zera, bari n'amashami y'ibigazi mu minwe. Haleluya! Ibi biharuro by'aba bantu badaharurika bavuye mu mahanga yose no mu miryango yose no mu ndimi zose, ni nk'uko bishatse gusubira gusobanura ibiharuro 12 ibihumbi 144 canke ibiharuro 12 bya buri muryango. Bishatse kuvuga yuko mu mahanga yose hazovamwo igitigiri gikwiye, mu miryango yose hazovamwo igitigiri gikwiye. Nukuvuga ngo
imana ntizoshaka gusumbanya, ntawe izoraba ngo nuko barabatunzi, ntizorabira ngo nuko bari abantu bazwi cyane gusumbya abandi. Imana ntizorabira ibihugu bya rutura ku isi, imana ntizorabira bya bihugu by'abakene ku isi, imana ntizorabira abarebare canke bagufi, imana ntizorabira. Imana ishatse gutora buri muntu wese ahari hose. Ijambo ry'Imana riravuga ngo aho umuvyimba uri hose niho ibinyakabaka bizokoranira. Bisobanurwa ngo mu Kristo wese aho uri hose, aho uzoba uri hose, Yesu Kristo azokubona kandi azogusangayo. Rero bishatse kutubwira yuko mu Bisirayeli hari ibihumbi 12 kuri buri muryango, kandi no mu mahanga yose naho nyene hazogenda hatogwamwo. Murazi ko mu isezerano risha haratowe intumwa 12, ariko izi ntumwa 12 ntizarinze kudondagurirwa imiryango buri muntu wese aserukira. Nukuvuga ngo intumwa muri rusange mu isezerano risha nta mazina y'ubwoko canke intara canke ibihugu vyarinze kudondagurwa, kubera yuko baserukiye abantu bose muri rusange. Yesu yabwiye intumwa ziwe ati nimugende mu bihugu byose. Ntiyarinze kuvuga ati wewe uhagarariye igihugu ca Amerika, ntiyarinze kuvuga ati wewe uhagarariye Uburayi, ntiyarinze kuvuga ati wewe genda uhagararire Europe canke ati wewe genda uhagararire Afrika. Nukuvuga ngo ijambo ry'Imana ryo mu isezerano risha ntirigira urubibe, ntirigira karimbi, ntirigira imbibe, nta mbibe rifise. Arico gituma rero mwene data ndagira nkubwire yuko Yohana yongera kubona abantu bavuye mu mihingo yose, bavuye mu miryango yose, bavuye mu moko yose. Bisobanurwa ngo aba bantu ibihumbi 144 hamwe n'aba bantu bo mw'iri shengero rigaragara ku murongo w'9 bose ni bamwe. Nukuvuga ngo we mu Kristo niwamara gukizwa uri wo mu isezerano rishasha, nta tandukaniro uzoba ufise hagati yawe n'umuntu yakijijwe wo mu isezerano rya kera. Mwese muzoba muri hamwe, kandi mwese mufise amahirwe amwe nimba mwakoreye Imana neza. Ku murongo w'10 haravuga ngo basemerera n'ijwi rirenga bati agakiza n'ak'Imana yacu ivyagiye kuri irya ntebe n'akumwagazi w'intama. Mwene data, uyu murongo uri kuravyerekana aha hantu baba bamwe bo mu bihumbi 144 twamaze kubona haruguru, baba bamwe bo muri iri shengero rivuye mu mahanga yose no mu moko yose, bose bazovugira rimwe, bose bazotangira amashimwe icarimwe. Ntabwo bizovugwa na runaka ngunda baracecetse canke ngo umwe ngo ahabwe ibiundi ngo baracecetse. Bose bazohimbaza Imana basemerera n'ijwi rirenga bavuge bati agakiza n'ak'Imana yacu ivyagiye kuri irya ntebe n'akumwagazi w'intama. Ku murongo wa 11 abamarayika bose bari bahagaze bakikije ino ntebe, bakikije n'ababakuru na vya binyabugingo, bikubita hasi bubamye imbere y'intebe basenga Imana bati amen. Umugisha no guhimbazwa n'ubwenge n'ishimwe n'icubahiro n'ububasha n'ubushobozi n'ivy'Imana yacu ibihe bitazoshira, amen. Mwene data, baba we imigwi yose uko ari ibiri, bisobanurwa ngo abo mu Bisirayeli hamwe n'abo mu mahanga yose no mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose, abantu bose bazohimbariza rimwe bahimbaza Imana, bongere gutazira haleluya, bavuga bati amen. Umugisha no guhimbazwa n'ubwenge n'ishimwe n'icubahiro n'ububasha n'ubushobozi n'ivy'Imana yacu ibihe bitazoshira, amen. Inshuro ndwi ibi bintu by'amashimwe bahimbaza bazodondagura inshuro ndwi. Mwene data, igiharuro ndwi kiruzuye, igiharuro ndwi kiruzuye imbere z'Imana. Imana ikuye amashimwe mu nshuro ndwi, haleluya. Kuko dusubiyemo tugaharura turasanga bavuga bati umugisha iryo ni rimwe, guhimbazwa ako ni kabiri, ubwenge ako ni gatatu, ishimwe ako ni kane, icubahiro ako ni gatanu, ububasha ako ni gatandatu, ubushobozi ako ni ndwi, n'ivy'Imana yacu ibihe bitazoshira, amen. Mwene data rero, uko niko mwijuru bazohimbaza, uko niko mwijuru tuzotazira dukengurukira Imana turi kumwe n'imigwi yose n'amoko yose, abakijijwe bose
bamwe bose bo mu isezerano rya kera n'abo mu isezerano risha, twese tuzohimbaza Imana turi hamwe dushima Imana dutazira. Umwe wese azoba ari mu mugabane wiwe, umwe wese azoba ari mu bitsibo vyiwe. Nk'uko wagiye ukorera Imana niko uzogererwa, niko uzogororerwa. Uko wagenda uhimbaza Imana ku isi, ni ukuvuga ni washika hariya mu ijuru uzosanga byarakomeye, uzosanga bwa bindi wabikora ubifata minenegwe, ariko ni igikorwa gikomeye. Guhimbaza Imana ni igikorwa gikomeye. Nimuze duhimbaza Imana tukiri mu mubiri, nimuze dutazira Imana tukiri mu mubiri, nimuze tuyikorere bigishoboka, nimuze twambaza Imana bigishoboka, kugira ngo wa munsi niwagera tuze dushobore kugororerwa, maze duhabwe igitsibo cy'ubugingo, ico Imana yasezeraniye abayikunda. Haleluya. Egome. Nuko rero ku murongo wa 13 umwe muri ba bakuru arambaza ati, aba bantu bambaye imvune zera ni bande kandi bavuye hehe? Ndamwishura nti, mugenzi, ni wewe wobimenya. Arambwira ati, aba n'abavuye muri wa mubabaro mwinshi kandi bamesuye imvune zabo bazezesha amaraso ya wa mwagazi. Nico gituma baba imbere y'intebe y'Imana bakayikorera mu rusengero rwayo ku murango no mw'ijoro, kandi vyagira kuri irya ntebe izosanza ihema ryayo hejuru yabo. Ntibazoba bakigira inzara ukundi, kandi ntibazoba bakigira inyota ukundi, kandi izuba ntirizobarabika canke indugumba yose, kuko wa mwagazi ari hagati ahahanganye n'iyo ntebe azobaragira, kandi azobashora ku masoko y'amazi y'ubugingo, kandi Imana izohanagura amosozi yose ku maso yabo. Amen. Haleluya. Ngumwe muri bo bakuru 24 abaza Yohana ati, mbega womenya aba bantu bavuye hehe? Yohana aravuga ati, yewe nanje ntavyo nomenya, ni wowe wobimenya. Aramubwira ati, aba bantu n'abavuye muri wa mubabaro mwinshi. Uyu mubabaro mwinshi nagira nkubwire yuko uzoba ari umubabaro uzoshika mu gihe cy'uko Antikristo azoba arimo aratikiza, mu gihe cy'uko wa mwansi Shetani azoba arimo arashinga ingoma yiwe mu isi, mu gihe cy'uko Shetani azoba arimo aradoma ku ikimenyetso ciwe ariyo 666, mu gihe cy'uko abantu bazoba bariko baratikizwa, bicwa, abandi bahohoterwa, bahorwa kuvugira Yesu, bahorwa gushingira intahe Yesu. Mwene data, hazoba hari umubabaro mwinshi, hazoba hari ibyago vyinshi. Yesu Kristo yaravuze ati, ayo magorwa azoba ico gihe ntazokongera kubaho, nta nayigeze abaho, ntabwo byigeze bibaho kuva isi yakaremwa, kandi ntibizokongera kubaho. Rero mwene data, aho mubabaro bakubwira ni wa mubabaro w'ivyo bita ihamwa nitotezwa ku bakristo. Abantu benshi bazicwa, abantu benshi bazokwemera kuhagirwa, maze bemere gutunganywa, maze bavugutirwe, hanyuma bezwe. Wa muntu rero aramubwira ati, umwe muri bo bakuru abwira Yohana ati, aba n'abavuye muri wa mubabaro uri mw'isi, aba n'abaduganywe, aba n'abakuwe mw'isi, n'ababaye umushuzo ku Mana, kugira ngo batsindanishirizwe, barokogwe, bavanwe mw'isi. Mwene data, ndagira ngo nkwifurize ntuhombe, ntuceregwe, kandi ntubure nawe kuzoragwa umugisha w'ubugingo budashira mu bwami bw'Imana. Nuko rero nico gituma baba imbere y'intebe y'Imana bakayikorera mu rusengero rwayo rwera rwayo, mu rusengero rwayo ku murango no mw'ijoro, kandi vyagira kuri irya ntebe izosanza ihema ryayo hejuru yabo. Ntibazoba bakigira inzara ukundi, kandi ntibazoba bakigira inyota ukundi. Mwene data, muri ico gihe turibuka yuko Uhoraho yahora abonekera Abisirayeli bakiri mu bugaragwa ku mutaga no mw'ijoro, akagendana nabo ijya myaka yose ko ari 40. None rero urya muco canke kujya kubaho kw'Imana mu bantu nivyo bigiye kuzosubira kugaruka. Imana igiye kongera kuza kubana natwe, Imana yongeye kuzana isanduku ry'isezerano ryayo muri twebwe. Muri ico gihe ngo izohanagura amosozi yose ku maso yacu. Mwene data, nimba wararize, nimba waraboroze, nimba usenga ugatakambira Imana, izohanagura amosozi yawe yose warize. Abantu mwese murira, mwitege guhanagurwa amosozi. Ntutinye gusenga urira, ntutinye gusenga uborogera Imana. Mwene data, wewe ubabazwa n'ivyaha bikorerwa mw'isi, hari umunsi uzokwirurwa, hari umunsi uzokwishurwa, hari umunsi uzosubizwa. Ngo ntibazoba bakigira inzara ukundi,
kandi ntibazoba bakigira inyota ukundi, kandi izuba ntirizobakira canke indugumba yose, kuko wa mwagazi ari hagati ahahanganye niyo ntebe azobaragira, kandi azobashora ku masoko y'amazi y'ubugingo, kandi Imana izohanagura amosozi yose ku maso yabo. Mwene data, uzohanagurwa amosozi yose warize. Nico gituma nkurarikiye kugira ngo uze turondere Imana, dusenge Imana, twambaze iyo mwijuru ku murango no mwijoro. Yesu abahezagire, dusenga Imana. Ndagushimiye Mwami Imana, ndagushimiye Mwami Yesu, nuhabwe icubahiro kubw'aya majambo, kubw'ubu busobanuro. Izina ryawe nirishemagizwe, izina ryawe nirihimbazwe, nushimwe nuhabwe icubahiro. Ndasengeye umwene data amaze kumvira ijambo ryawe, kugira ngo Mwami yitegure kugusanganira, yitegure Mwami kudomwa kw'ikimenyetso, yitegure Mwami, maze Mwami igihe nicashika ntazosangwe agifise amarabaga, ahubwo azosange yiteguye, azosangwe ari maso. Ndabigushimiye Mwami, urakoze kubikoze. Ndasavye uwari we wese yongere kuhagirwa mu maraso ya Yesu Kristo, yongere kumesura imvune ziwe, maze Mwami yongere kwezwa, maze abe umugeni wa Yesu Kristo yiteguye. Ndabigushimiye Mwami, nubishimirwe nuhabwe icubahiro. Ndabisenze mu izina rya Yesu Kristo, Umwami n'umukiza wacu. Amen.